wafashe iby'abandi babona ko nk'amadefo ubigira impamvu yo kunkunda kandi nifo she found me when I was alone atanu wanyikoza I hope that yes tama kinganizire kumeze neza kunza mwese mudagishinga gukurikirana ibiganiro byacu ni Aiga News mu buraruko mu burengero mu manuko eka ndetse no mu buseruko hariho hose mu mpande zine z'isi tuba tuyibereye nka Aiga News tuza tugushikiriza ibishasha biva hirya no kwisi no munsi mu kiganiro friends aho na cyane mubona turi kumwe n'umutumire wacu ari nawe Idris Boy subwa mbere aje hano kuri Aiga News yamaze kuba umwana ni imuhira eka kandi murabona n'ukuntu yifata we abayifata nk'umuntu asanzwe yibereye ibigwe ko kanatsinda ni imuhira muri Aiga News ariko naravuga byinshi reka namusabe aturamutse eka kandi batamuzi bamumenyereye. Can't believe without you love me, can't believe without you care for me, uru rukundo rurantwara nkigumirayo neza sinshaka no kuvayo. You give me love that I dreamed it to have. Mukobwa uzonyekesha ubwiza bwawe n'umutima wanje wose bwagubwiza wawe ukuntu uzonkaje bigira itage. I love the way ukuntu pepe ngira ipanchi. Mukobwa uzonyekesha ubwiza bwawe n'umutima wanje wose bwagubwiza wawe ukuntu uzonkaje bigira itage. Wagwan ga amazina nitwa Idris Boy, mazina nawe n'umuziki, mazina y'ababyeyi nitwa cha Idris Mwani ubumwe. Yes, bwa mbere nje kuri Aiga TV nizere ko ubutaha twabanye neza none munsi neza ko tuza kubana fresh. Yes, subwa mbere aje hano kuri Aiga News hano turiko muri kumwe dukurikirana nababwira yuko kandi nawe musanzwe mubizi ni gake ushobora kubona artiste aririmba indirimbo eka kandi akaba ariko aririmba yongera yivugiriza cyane guitar canke piano. Uyu ni Idris Boy arashobora kubikorera byose hamwe agakora live eka kandi uri kuramukurikirana ukumva unezerewe cyane atari baba artiste ageze kuririmba bo bavuga ko basubiremo indirimbo yabo iri kiravuga kandi we akora live music eka kandi ashoboye byose ari navyo bigezeho muri kino gihe mwamwumvise Idris Boy mwana wonga kuri Aiga News ariko rero cyane nezerewe n'akazi ke cyangwa yambugiriza namusansurire mu gato. Yes. Yeah. Da 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 da. Yes. Are you ready? I can't believe. Yeah. Wafashe iby'abandi babona ko nk'amadefo ubigira impamvu yo kunkunda kandi nifo. She found me when I was alone atanu wanyikoza I hope that and then I made this one special for me. She take my shame away, sing the joy. I'm in the talkative, anyikisha by'urukundo. That is true loneliness. Mami Juice. I can't believe. No, me can't believe without you care for me. Urukundo ruzosaza. Yeah, thank you. Boss, uri talented bro. Simano. Thank you so much. Simano kabisa kandi uyikorera cyane kugira igushoboze gushika kure. Ariko rero tugitangura ikiganiro. Idris Boy
Turazi ukuntu wifata uri kuraririmba ukuntu ukora umuziki wawe ari ukuntu ushobora gufata umuziki bitandukanye n'abandi bantu ko this boy je nashaka kumbwira ufata gute umuziki wawe so umuziki kuri jewe ufite insobanuro nyinshi ariko ngaragaje kubivuga mu majambo make music kuri jewe n'ubuzima kuko maze kumpa abantu benshi maze kumpa ibintu byinshi kandi ikindi nacyo music kuri jewe novuga ko ari nk'umuti ku babizi isapenkira kubera bizi kenshi turakenera music mu byo dukora uradufasha kuruhuka uradufasha kuryoherwa rero ku ruhande rwanje novuga ko ata muziki nta buzima yes ata muziki nta buzima nimwe mu ndirimbo watwakije ari nayo nshasha uretse gushira habona yitwa I Can't Believe ariko je nashaka kumenya indirimbo ko yanditse kuntu iririmba eka navuga yuko nta defo ifise this boy yes gute gushira habona iyo ndirimbo yaragamije iki ku bantu bazoyikurikirana cyane cyane nkati so indirimbo ni true story navuga yuko ari ibintu byashoboye kumva ko ndavuga ati nk'umuhanzi nyine nk'umuartiste ntabwo iyi story yonjano cyamutama kwikorana n'indirimbo urumva yuko ari indirimbo irimo ubutumwa bwerekeye ku bakundana ariko rero ni mu gihe wakunze umuntu ariko ukaba ufise ubwoba n'amasoni ariko we amaze kubukubona kuri ico kintu akacagerageza kubigukuramwo kugira kuzane muri cya kirere cy'urukundo fresh navuga yuko rero indirimbo yavuye kuri iyo story ni byagushikiye byaranshikiye cyane kabisa abatise nawe muza mudocanga muraririmba udukuru twabashikiye twabagenzi banyu byose nico kintu tubereyeho nico kintu mubereyeho yego ariko Idris numurije ukuntu uririmba ukuntu wandika none kandi uko uri umuririmbyi asa n'ufise uburambe canke yo bamaze gukora umuziki igihe kitari gito ubu turiko turavugana Idris bageze ko ndirimbo zingana so nkuko mubivuze nabwo maze n'igihe gitoyi ariko mu buryo bwo gusohora buri officiel novuga yuko ariho nkiza kubera ndacyafise indirimbo zibiri ziri hanze imwe maze amezi 9 maze 9 mois yitwa Oya ari nayo nahereye ko gusohora abayikeneye nawe nyine baza kujya kwiraba ku rubuga rwanje ni Idris Official hama iya kabiri nayisohoye mu ndwi iheze urumva ibikorwa haracyariho time haracyariho ibikorwa byinshi ntarashyira hanze gusa amaze gushyira hanze ibikorwa bibiri gusa ariko muri studio nafise stock icyo bita stock muri studio nafise stock nkuvuga nk'indirimbo amajana cyane indirimbo nyinshi cyane nturyama bro guma wandika nta mwanya wo kuryama nta mwanya wo kuryama akenshi umuntu iyo akora cyane canke usanga afise umwanya muto wo kuruhuka nuko aba afise imbono kanaka ikintu ashaka gushikako canke ahantu ashaka gushika kugira igihe kanaka zo kwibone nk'undi muntu bitandukanye nuko ari ubu ariko kandi rero ni Idris ashobora kuba afise imbono ndende turavye ukuntu aririmba ndetse n'ukuntu yitwara mu kazi kiyo mu bikorwa vyiwe by'umuziki benga Idris afise imbono yifuza gushika hehe ejo haza hiwe mu myaka iri imbere yes nifuza gushika kure cyane nkuko bivuze kubera mbere yuko ntangura gukora umuziki nariteguye cyane nashoboye kuba no gukurikirana nabizi ko nagiye ku ishuri ry'umuziki mu kiganiro giheruka nabivutse narize kuri Ecole Technique Vocale kugira mbashe kwitegura mu mpande zose ibyo byose nabikoze kuko mfise ahantu kure shaka gushika nubwo ntushobora kuhasobanura hose ariko ndifuza kuzobona Idris ari umu artiste international mu bijanye n'ukuntu nandika nubwo ururimi atari kirenga ariko ndagerageza gushiramo amalanga yose kugira n'uri hanze y'igihugu indirimbo zanjye zishobore gusohoka zikagenda bisubira yuko ntabwo ngwanira isoko ya hafi ndashaka kuzokora umuziki ushobora
udashobora kugira isoni zo kujyana gupresenta hanze y'igihugu n'ahandi henshi kugira n'ari ama yandi natwe tuzobashe kuza turayatahana. Navuga yuko rero mfise vision nini cyane gushika muri Grammy Awards. Aho hose tuzashika. Aho hose tuzashika, gusa isaba gukora cyane no kudacika intege kandi no uri kurakora byose usenga Imana. Bisari buka gusenga kweli cyane kweli. No nkora gute niba nkoze nkibagira gusenga zoba bipfuye man. Ndetse no gushima Imana ku kuntu iba yaraguhaye impano kandi ukabandanya uyikorera. Yego Burya Idris iyo bafise icyumviro canke ide yuko azorera indirimbo mpembazamana igihe kanaka zirahari. Zirahari mu ndirimbo afise harimo indirimbo mpembazamana gusa ntiziraja habona. Oya ntabwo ndadusohora ariko zirahari. Mwanya n'umwanya ntimuzotangare mubonye ncishijemo indirimbo mpembazamana. Idris boy gute kuriki atahisemwo kuri indirimbo mpembazamana gusaga cyangwa kuri indirimbo? Nuko mu buzima bwanje natahuye ko si byiza kwirimita kuko Imana nyumba yampaye tara. Natahuye yuko iyo tara ishobora kumbeshaho kandi nkayikoresha no mu kwihimbaza ariko no mu kubaho kwanje. Rero nabonye ego washobora gukora gospel bikakubeshaho cyangwa gukora profane bikakubeshaho ariko je nahisemo kutirimita byose nzobikora kandi gikuru nuko nsenga Imana ndazizofasha neza uburyo nzogenda ndabikora. Imana ndazizofasha bivanye n'ukuntu ugenda urabikora. Ni Idris boy twumvise imbono yiwe afise vision yuko indirimbo yiwe iba mu ndirimbo zihiganirwa Grammy Award. Yiganwa dusanzwe tuzi kwisi riba ririmo abaririmbyi b'ibikomango, abaririmbyi bakomeye cyane kwisi, abarijeni, amahiti, amarubumu yahitinze cyane kwisi. Ni Idris boy we akubwira yuko yifuza yuko igihugu cy'u Burundi kimenyekana bimuciyeko acancane biciye mu muziki. Ni mbono ndende kandi isaba gukora no kuba uri kumwe n'Imana aho uja hose. Idris muri no mwanya bivuga yuko aburiki kugira ashobore gushika kuri ivyo bintu. So ndacabura byinshi kubera ku ruhande rwanje nibyo nditeguye narinjiye muri muzike neza ndakurikirana buri kimwe. Muziki ubu ndashobora kuwukora nisanzuye ku ruhande rwo kuririmba ariko biracapfira mu buryo investissement kuinvestisa sindaronka umuntu ashoramo imitahe, sindaronka umuntu anyizera kugira dushobore gukorana icyo kintu. Rero navuga yuko muri muziki ubuze management ubuze ikintu gikomeye cyane, ubuze ikintu gikomeye. Ivyo urabizi umuririmbyi akora ata management biramugora biramuvuna, usanga nibyo yifuza gukora atari byo akora, ugasanga acakoresha ibintu by'umwiyaranje kandi ibintu by'umwiyaranje kenshi ntabwo birashobora kuba byiza ariko ntibiba byiza ijana ku ijana. Navuga yuko rero ndacabura abo dukorana, abashoramari, abanyamitahe ntibaratwizera. Imiryango iruguruye iwanje, ukeneye akumva ibyo kuri nyine ndafise iyo tara arashobora gufata impano tugakorana. Ama biracapfira no mu buryo bwa promotion, ntabwo ndaronka promotion ihagije yo kugira ibikorwa byanje bishobore gushika mu Barundi bose ndetse no hanze. Biracapfira mu buryo bwa promotion ariko hakuru bihagaze kuri management. Mu gihe tworonka management navuga yuko ibintu byogenda neza. Management yoza ko byogenda neza mu bikorwa by'umuziki wose ngukora. Ni hano ubona yuko ari nk'ingorane kuri yo, ingorane kenshi baranaza mu muziki ku ruhande rwanje. Ku ruhande rwawe uvuga uti nka management shaka yuko yoba ifite inguvu muri uru ruhande? Icyambere nasanze gukora ibintu byiza ari ubushake, biva kuri wewe. Ufise ubushake bwo kubikora unabikunze navuga yuko biragenda neza. Management nkeneye nuko yozishira imbaraga mu gukora umuziki uri ku rwego rwiza, wawe udatinya gushira ku isoko iyo ari ryo ryose. Navuga yuko rero woshira imbaraga management noronka nziza kuri jewe ni management yitaho umuririmbyi, kitaho iterambere ry'umuririmbyi,
no ku ruhande rwayo nyene ikaraba kandi ikagwanira amasoko akomeye apana gukorera muziki iri ibayabaye oya dukora umuziki ukomeye cyane icyo kintu novuga ikindi naco ni management itahura ubuzima bwo mu star itahura neza iko ashaka kuronka management mukagwana bivanye no kudatahura lifestyle nyene novuga yuko management nziza kuri jewe rero niyo bifise ibyo bintu ikora umuziki uri ku rwego rwiza kandi inatahura icyo umustar aba akeneye ego yes nzere ko ufise imbono y'ukuntu washobora kuronka management ego ariko kandi ni indirimbo ya I Can't Believe iriko irakundwa cyane n'abatari bake muri no misi na cyane aho ari indirimbo ikimota ubushasha isohotse vuba ku rubuga rwa YouTube igira kabiri ku ndirimbo umaze gushira habona kandi nkuko babitubwiye usanga ufite indirimbo nyinshi ziri mu gikoni utarashira ahabona ngo natwe dushobore kuzibona. Idris Boy uno musi yamaze kuba afise album two kwiceka canke afise indirimbo azosora imwe sinzo ibya album ndabipanga kuko kugira usore album uri mu artiste nuko uba ufise aho maze kugera kandi uba ufise public nini gukurikira abantu benshi nyine bamaze kukumenya biragoye gufata abantu bake bamaze kuronka ngo basangiza album uba novuga yuko uba ubugize ariko biri mu migambi narigya navuze ko hari ibikorwa byinshi muri stock novuga yuko album cyangwa EP turashobora kuyikora bivanye n'ukuntu muziki yacu bariko barayakira na feedback n'ibindi n'ubushobozi. Yes mukurangiza ikiganiro indirimbo yawe iriko irabikora neza mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu uhereye ku bihugu bibanyi usanzwe dusa n'abasangiye indimi Rwanda ni mu gihe kandi iyo ndirimbo irimo ururimi rw'icongereza Tanzania Kenya ndetse n'ahandi yes bariko barayikurikirana. Idris yovuga iki abwira abadukurikiranye na cyane yisunze ku ndirimbo yiwe nshasha iriko iravugwa mino misi? So cyambere no kubashimira aho bagejeje ba supportinga abatarabikora nabo musimbireyo murabe ni I Can't Believe by Idris Boy. Tukeneye kwigera kure cyane kurusha imaze kugera no munsi dukeneye ko namwe mushiramo kuboko kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Ikindi nababwira no kubashimira ukuntu mwinyitaho mu mama courage abafana banje mudahari nta nguvu noronka nuvuga ko ari mwebwe murafise ukuboko kunini mu bikorwa nkora mubandanye mu supportinga navuga yuko ndabashimira cyane. Ikindi nacyo ndashimira Igan TV ndagushimira cyane Igan News Igan News ni kenshi munyitaho navuga yuko ibiganiro nyisohora cyambere nkunda gukora kuri Igan News kandi ndabashimira cyane Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu navuga yuko mubandanye mu supportinga n'izindi impano merci beaucoup navuga ko ari igikorwa cyiza kandi mubandanye mubikora ejo Burundi bufise impano nyinshi zinyegeje ejo mushobora gufasha nyinshi zikaja habona. Ego yes nawe tugushimire Idris kudushimiye ni igikorwa cyiza abacitse benshi ndetse n'abandi turakorerwa ibintu mugabo tukabifata bisanzwe rero wewe wafashe nk'ikintu gikomeye kuri we nuko uzi neza yuko ari ikintu wasavye kandi wifuza ko ari ahantu cyo gushikana ko nawe turagushimiye twongera dushimira n'abadukurikiranye ariko kandi tutibagira kwibutsa kusimbira ku rubuga rw'uyu musore. Impano we mwayumvise impano yiwe ni impano idasanzwe eka kandi nkuko afise impano afise n'imbono ndende kandi ahantu yifuza gushika avuga yuko nk'ikiri muri umubiri ntegereza ko ashika. Simbira ku rubuga rwa YouTube wandike Idris Boy ndetse wirabire wongere wumvirize kumugaragara indirimbo zurabe impano y'uyu musore abona cyane indirimbo zose ziwe zisanzwe zifise
amasanamu. Yari Aiga News mu kiganiro Flex na cyane aho mwari kumwe nanje sanzwe ndakiremeye cyane biciye hano kuri Aiga News. Ndagenda gushimira nene nawe kengurukira ndagusaba kubona nyobana nacu gihe cyose na hose. Ciao. Muri bibihe turimo Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntukikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.